iyo tuvuze ikanguro mu bisanzwe twese abarivuga uyu munsi twebwe twatangiye kurivuga no kanguro byavuzwe n'abatama benshi batakiriho. Imana yababwiye bigiye kanaka hazo bikanguro ridasanzwe mu gihugu cy'u Burundi. Ego ari igicapo cyangwa kamoto k'ikanguro burya iyo uvuze imvura ubutangiye kubona igicu. Hama iyo tuvuze ngo tugiye kuri domeka niko tugomba kuba occasion special kandi birazwi yuko iyo occasion yacu ari set abantu baza benshi tugomba ko muri occasion special n'abatari bwamenye yuko biriho n'abariko barabibamo nk'agacu bavyinjiremo nyezina tugende tuzana abantu kuri Yesu. Abantu bararushe kandi na yindi nyishu singa mu Burundi gusa isi yananiwe, isi turimo yananiwe. This world is no longer able, inosi yananiwe. Trump yavuze ko azakorangiza vya Ukraine ku munsi umwe, amezi abiri atatu ariko aramurengana. Isi yananiwe aho Ubufaransa na Trump bakakivuga kumwe kubijanye na Gaza. Uravye isi yose, Afrika hose bananiwe. Tuko turavuga ikanguro rero nituvuge Bujumbura, tuko turavuga isi yose. Abwiye ko igituma voyage mu bihugu bitandukanye ni kugira ngo tugire igicapo cyo kumenya ngo jewe naho ndinga Imana yazanye kugira ngo mbe inyishu. Yesu avuze ngo mugende mu mahanga yose. Kuri jewe nakajyo gusa ko kushira ku mugaragaro kumenyesha abantu n'umukubaho kw'abajya abantu hajye uvuze ngo none twokorera hamwe. Natumiye abantu bose ninda tatumiwe kirese wanka kuza. Natumiye abantu bose bazoze, nababwiye ko azo igikorwa kidasanzwe muzoze muzokwibonera. Narababwiye cyagiye turabejura abantu bazobona ibintu murazi byabaye. Ubu hazoba ikintu yuko abantu muzorengerwa. Nigenda bivuze kuko nzivyo ndiko ndabona mwisimwe muzorengerwa. Nemuyera azori domeka kandi abantu bazodomekwa mu ikanguro bagendegwa bamwe bakogwa ko uku mushake nk'abajournaliste muzo bafata ama video cyangwa amafoto muzobona abantu ibizokurikira bazokora. Bamwe bazobara bavuga butumwa badasanzwe, abandi bavugisha badasanzwe, abandi bagwiza tungo badasanzwe, ahandi azoba impinduka mungo. Ingo zitangure kuba kuko ingo zitangure kuhaguruka zizana kanovera ko kwigisha n'izindi ngo. Just be there. Just be there. Shika gusa le 7 mu gikorana azoba ari kuwa mbere. Ntiwemere ikintu na kimwe kikubuza ngo umuntu hagati come uweze gusa mu gikorana. Iryo kanguro nakubwiye yuko abavuze ko ryabaye cyatandukanye. Ari murumva kamoto k'imvura akavuga ngo ya mvura yatangwa. So simana zibiri ariko bivana n'ukuntu yita igicu. Undi nawe akavuga reka abitangazo mwese muvyibonere kuko naho tubivuga umengo biraturaba. Mwese muvyibonere muri hajya namwebwe mukogwe ko ukabona mugenza we nawe aragurutse. Oh my God, uyu nazo azomuvuga utumwa mu ba journalist akaca vyuka akazana na strategy yo gukamera mu bikorane cyangwa strategy yo kuja arerekana ibintu vyo tuma habikanguro. People will be touched. Simvuza abavuga butumwa gusa, abantu bazokogwa ko abantu bakwiye gukogwa ko batunge kugira ngo ikanguro ribe. Ibizoba birenze uko twovugira ngaho. Imibiri yacu byose byaremwe n'Imana itaboneka. Tubwire dutunganiza ibintu mwisi imwe. Isengesho ryacu riba rimwe buri munsi. Mana tuzigamire mu mahoro kuko amahoro niyo priority. Nacyo kintu cyambere dusengera. Cya kabiri, Mana zigama igihugu cyacu kuko igihugu cyacu ni umurima rusange. Uko bimeze kose utabitahura ibintu uko namanda bivuga utahura ibya kino gihuda utigeze utahura bikindi gihe kandi n'utahura ibikindi gihe igihugu tegeza kugitahura kuko igihugu ni cyacu kandi dukwiye kukivuga neza no gutumira abantu mu gihugu. So biteguro yacu twebwe nimwe mu gusenga kugira ngo bigende neza kandi bizogenda neza kuko Imana ni nziza. Turizera ko izo turinde tuzigame. Intambara twabonye zirahagije nitukeneye kubona cyane cyane twe twakuze tuzibona. Iyo tuko turasenga dusenga turi seriye tuvuga Mana abana bacu babona ibyo twabonye.